none rero dushishikare gutekerereza imbere y'Imana, twumve icyo Imana igomba kuvugana natwe muri uyu mugoroba. Nuko rero turabahaye kazi ubugira kandi, nuko uyu mwanya rero dufise abigisha babiri bagomba kutubarira ubutumwa bwiza. Duhumwe uwundi tumureke. Muragomba kubumva bose. Tugira tubaho umwanya, mbere inyuma y'ivyo naho nyene haraza kuba ndigishinga ntahe. Ibyo byose muravyihanganira. Yesu abahezagire cyane. Tudaciye kure rero turahaye kaze murongozi w'ishengero yaherekeje umwungere wa mbere wo mu gashikanwa, niwe agomba gushishikara, hanyuma turaza kumva umwungere wa kabiri wo mu Kirundo Ikigozi. Kaze cyane. Amahoro shengero ry'Imana. Namahoro, turashimiye Imana itugiriye neza kuba hano, ni igitangaza gikomeye. Hanyuma kandi ndashimiye cyane abavyeyi banje banteye iteka mu Pasteur 80 bigashikanwa bakantora ngo ndabaherekeze. Imana ibahezagire abavyeyi. Hanyuma rero mu rugo Imana yarampaye umugisha, mfise umukenyezi umwe n'abana 9, ariko ndabandanya nifuza 12. Abo rero barantumye kubatasha, mwakira izo ntasho. Twihuse rero dusome ijambo ry'Imana riri hajya mu gitabo cya mbere cy'Abami igice ni 21. Turahera hajya ku murongo wa mbere. Igitabo cya mbere cy'Abami igice 21, dusome duhere hajya ku murongo wa mbere. Iby'uruzabibu rwande. Kandi hari umuntu yitwa Naboti w'Iyezereli, yari afise uruzabibu aho nyene Iyezereli rubangikanye n'urugo rwa Ahabu umwami w'i Samariya. Bukeye Ahabu abarira Naboti ati, mugo ruzabibu rwawe kugira ngo ndahagira umurima w'imboga, kuko ruri hafi y'urugo rwanje, nanje ndaguha urundi ruruta ugwo mu gishingo cyago, canke niwagomba ndaguha amahera aruciye. 3. Naboti yishura Ahabu ati, nuhoraho ntakagire gute, ntakavyumve ko noguha ishamvu y'abande. Nuko Ahabu arataha ashavuye yijiriwe kubw'iryo jambo Naboti w'Iyezereli yamubariye, kuko yamubariye ati, sinoguha ishamvu y'abasogokuruza. Dusimbire hajya kundwi. Umwamikazi wiwe Yezebeli aramubaza ati, none siwe uganza igihugu cy'Abisirayeli? Vyuka ufungure, mushire umubabaro, jewe nzoguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'Iyezereli. Zingurura gatoyi hajya Abami ba mbere 19, hajya ku murongo wa mbere. N'urupapuro rumwe uzingura usubira inyuma. Haravuga ngo Eliya ahunga nde, maze Ahabu adondera Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, n'ingene yicishije inkota bakamenyi bose. Yezebeli araheza atuma intumwa kuri Eliya, atejo nk'aya mango we ubwawe uti natakugira nk'uko wagize abo, uti Imana zirakabimuhanira kandi birushirije. Eliya acategwa n'ubwoba akura hasi arahunga, ngo akize amagara aja i Berisheba h'i Buyuda, ahasiga umuntu wiwe. Ibyahishuriwe Yohana igice 2, dusome hajya ku murongo. Ibyahishuriwe Yohana igice 2, duhere hajya ku murongo wa 18. Icete candikiwe ishengero gituatira, kandi wandikira umumarayika w'ishengero gituatira, utumwana w'Imana afise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe bisa n'umuringa w'umwakaka. Aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe n'urukundo rwawe n'ukwizera kwawe, n'ingene ushitse ibango ryawe n'ukwihangana kwawe, kandi uko ibikorwa vyawe vyo hanyuma biruta ivya mbere kuba vyinshi. 20.
ariko mfise ico ndakugaya ko yuko ukundira urya mugore Yezebeli yiyita uvugishwa n'Imana akigisha akazimiza abagurano banje kugira ngo bashakane bajye ivyategerejwe ibigirwamana. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana ntiyakunda kwihana ngo areke ubushakanyi bwiwe. Ndamutsinda ku buriri ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi nibatihana ibikorwa vyiwe. Kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu, kandi amashengere yose azomenya ko ari jewe nsesa imishaha no mu mitima, kandi nzokwishura umuntu wese muri mwebwe ibikwiranye n'ivyo mwakoze. Ariko mwe abasigaye mu bituwatira badafise iyo nyigisho mwese, batamenya ivyo babandi bita ivy'ibwina vya Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu. Ko mwumira kuco mugize gute? Kuco mufise gushitsaho nzozira. Unesha akitondera ibikorwa vyanje agashitsa kwiherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko wamenagura inzavya zibumba, nk'uko nanje nahawe na data. Kandi nzomuha ikinyenyeri co mu gaturuturu. Uri n'ugutwi niyumva ico muhema abwira iki? Amashengero n'iri jambo ry'Imana tubona hano. Aha twatanguye gusoma muri kiya gitabo c'abami ngo ivy'uruzabibu rwa Naboti. Ndashima Imana yuko nkiri mu cyumba ntaraza ngaha ndiko ndasenga, nagiye numva abaririmbyi baririmba ivy'uruzabibu rwa Naboti. Candafukama ndagushimiye Mana kushingira ntaho ijambo wampaye, nuhabwa icubahiro. Hanyuma rero hagiye murabona twabonye na aho umwami Ahabu hari mu mwaka wa 837 mu gihugu ca Isirayeli. Kuko ibi byose tuvuga byahereye muri kijya gihugu. Umviriza shengero ry'Imana rya hano mu Kagari, ibi tuvuga si migani, ibo abavyeyi batwigishije si migani, oya, ariko ni ijambo ry'Imana, kandi ni ijambo ry'ukuri, ni ijambo ry'ubushobozi. Mbega niko sitwakurikiye imigani, oya. Hariya rero mu Bwisirayeli muri uwo mwaka haganze umwami agira ndwi. Uyo mwami yitwa Ahabu se yitwa Omuri. Wabo bami wo mwami Ahabu n'umwami yakoze ibintu bibi mu Bwisirayeli, bibi cyane gusumba n'abari bamwitangiye imbere, gira kumbure n'abamuherukiye. Icyaha cya mbere yakoze Ahabu, muraza Abisirayeli inyuma y'umwami Dawidi. Umwami Dawidi niwe yagwanye intambara agarukana impore muri Isirayeli, agarukana imbibe za Isirayeli zijya mbibe za Kanani, uhereye ku kiyaga, hariya ku kiyaga kinini arico Mediterane, ukagenda ugaca kuri Yorodani gushika kuri Efurate. Niyo Kanani Imana yasezera ya Aburahamu. Kandi ico gihe Dawidi kuko yari umwami ameze nk'uko Imana igomba, niyo yagwaniye izo mbibe arazigarukana, atanga impore muri Isirayeli. Umugwa mukuru Yerusalemu arawugura, arawubaka, n'ubugingo n'ubu witwa umugwa wa Dawidi. Ico gihe haba impore muri Isirayeli, ariko hima umwami umuhungu wiwe Salomo. Umuhungu wiwe Salomo ashikira mu vyuzuye. Amaze gushikira mu vyuzuye atangura kugira business, atangura guhiga inoti, arungika amafaransi muri Egiputa, za Tarushishi n'ahandi, agira ama business. Ariko yibagirira gisa yamusigiye, yibagira ivyagezwe. Ikindi cyaha yakoze, aja kurongora abagore b'abanyamahangakazi. Abagore b'abanyamahangakazi na nkabo twokwita sinzi ngeno bivuga mu Kirundi, ni nk'aba espion politique. Donc baje kugira ngo basubiza Abisirayeli mu bigirwamana, kuko umwe wese yaza afise imana yiwe. Akaca abwira Salomo ngo nyubakira igitabo ku mpinga y'umusozi, ngo mbega none ko iwacu nasenga, ngo aha niho ntazosenga. Salomo sheri nta kundi akaca mwubakira. Uko niko ibigirwamana vyagarutse mu Bisirayeli.
uwo mwami Ahabu rero reka ngaruke kuri Ahabu, kuko Ahabu yagira indwi. Murumva abami bagiye barakurikirana, kuko icyo gihe cya Salomo inyuma yiwe ubwami bwaritandukanijemwo kubiri. Haba ubwami bwa ruguru n'ubwami bw'epfo. Ubwami bw'epfo bwari ubwa bene Dawidi, na bugingo n'ubu ni hagi Yudaya, abayuda bari hagi Yudaya. Hanyuma ubwami bwa ruguru bwari Samariya, Isamariya babita ubwami bwa Isirayeli. Haba abami babiri rero, uyu Ahabu nariko ndababwira yari umwami w'ubwami bwa ruguru, umugwa wiwe mukuru wari Samariya. Uyu Ahabu rero ikindi cyaha yakoze, acarongora umugore umusidonikazi, umwami yitwa Etibayari w'Isidoni. Uwo mwamikazi uyu twasomye yitwa nde? Yitwa Yezebeli, umwamikazi mubi w'umujinya w'igishegu, kandi yituvugishwa n'Imana. Aza mu Bisirayeli, uyu azazanye ikigirwamana c'ubuyobe, ikimana c'ubuyobe cashikanye Abisirayeli kure. Citwa nde? Citwa Bayali. Usomye hariya Abisirayeli bariko barava muri Egiputa, hariya mu guharura 25, ndibaza neza hagiye ku murongo wa mbere nyene, turabona ngo Abisirayeli batebera Ishitimu. Ishitimu ngo baca bifatanya na Bayali Peyori, nihajya muri Jordaniya y'uno munsi. Aho hantu bahaboneye ibyago, aho bantu bahaboneye ingorane. Icyo gihe cyahabu rero umwamikazi iwo ni Yezebeli acazana icyo kigirwamana Bayali muri Isirayeli. Ngo yarafise ngo bavugishwa na Bayali, bavugishwa n'Imana, bavugishwa na Bayali, batwokwita ibishegu bya Bayali 400. Ibaze namwe, ingoro y'Imana arayihindura, aca yubakira Bayali, ngo gihinduka ikizira c'ubuyobe mu Bisirayeli. Bibabaza Imana, iyo mpwemu ya Yezebeli birababaza. Icyo gihe rero hari uvugishwa n'Imana yitwa Eliya ari mu bavugishwa n'Imana bakomeye muri Isirayeli. Na bugingo n'ubu mu Bayuda ku isabato, kuko na bugingo n'ubu kuwa gatandatu baragira isabato, n'abakirisitu bo mu Bayuda umunsi wabo wo gusenga ni kuwa gatandatu. Kubera iki? Kuko Isirayeli ni igihugu cy'Abayuda. Nukuvuga leta ni leta y'Abayuda. Abayuda bana bugingo n'ubu baracakurikiza isabato. Ku munsi wa gatandatu niwo munsi w'akaruhuko. Ku munsi w'Imana nk'ejo nk'uyu munsi biriwe baruhutse, ni isabato, nta na kimwe bakora. N'amashengero ya hariya rero aca asenga ku isabato. Kuko ejo kuwa mbere ku Bayuda ni ku munsi wa mbere. Muribuka Bibiliya iratubwira igihe umwami Yesu azuka ngo hari kuwa mbere w'iminsi ngahe? Hari kuwa mbere w'iminsi indwi. Ni ukuvuga buci isabato yarayigize gute? Ihavuye. Ni ukuvuga ku w'Imana wacu nk'uwejo Abayuda bavyukira ku kazi. Ni ukuvuga iki rero? Buri sabato, ndiko ndavuga kuri Eliya, buri sabato Abayuda buri sabato baragira ikintu gisa nk'isangira ryera, kuko baramanyagura umutsima bagasangira no gusangira. Ariko ivyo n'Abayuda, abakirisitu ntavyo bakora. Nukuvuga iki rero? Muguni nahazi yo sabato mu ntebe bapanga, namba umuryango ugizwe, reka mfate ku mugani, ariko sindi umuyuda, ndi umukirisitu jewe, ntimunyitiranye. Reka mfate narigeze guhagwa kuzimira ndiyo makwa kubijamwo. Ndashimira abavyeyi wanje ko banmanuye. Imana ibahezagire abavyeyi, narahatswe. Imana ibahe kuramba. Hanyuma rero reka ndabaye nko ku mugani, nko mu muryango wanje murumva ko mfise abana 9, na madamu w'10. Hariho n'abakozi bashika kuri 2 canke 1. Nukuvuga murumva twese uca tuba nk'11 canke na 2. Hariho n'abashitsi nuko nyene tuca tugira intebe 12 zihuye nawo umuryango. Ariko duteza gusigaho intebe yande ya Eliya. Muti kubera iki? Abayuda na bugingo n'ubu biteze ko Mesiya azoza. Muriko muravyumva? Kuko yaraje ntibamumenye, ahubwo baramubambye. Yesu yavuze ngo naje mu izina rya Data ntimwanyakira, ngo ariko uwundi we niyaza mu izina ryiwe we muzomwakira. Nukuvuga iki rero? Barazi ko Mesiya hazobanza kuza integuza yiwe, ari we nde? Ari we Eliya.
bavuga bati rero Mesiya ntitwamutegurira intebe, ariko reka dutegure integuza yiwe, kuko niwe azobanza kuza mu nyuma akatwereka nde Mesiya. Abayuda rero nagira ndababwire, Eliya n'umuvugishwa n'Imana akomeye cyane mu bayuda. Nabwiye ngo nubu nukuvuga ikirere ico gihe hari kugiye cy'uvugishwa n'Imana Eliya. Igihe kimwe rero murababwiye ko Ahabu n'umugore we bari bakwegeye Abisirayeli mu bigirwamana. Eliya gushikana havuga ibihano bizoba imyaka 3 n'igice imvura itaguye. Ico gihe cy'umwami Ahabu muri buki vy'agahinyuza kabaye Karumeli. Ujya musozi Karumeli nabwiye ngo nubu uri hafi y'igisagara bita Haifa. Igisagara bita Haifa uhagaze muri cukaraba gutya urasirazuba ni ucibona uwo musozi Karumeli. Eliya rero yasengera ku musozi Karumeli. Ni hamwe yarafukamye abwira umusuku wiwe ngo genda undabire ku kiyaga ko atagacu ubona. Yari ku musozi Karumeli. Ico kiyaga ni kiyaga Mediterane. Nabwiye ngo nubu uhagaze kuri uwo musozi Karumeli urabona ikiyaga Mediterane nk'hariya. Na nubu rero kuri uwo musozi byaratwigije cyane turiyo, kuko murumva Eliya yafukama ku mpinga y'uwo musozi avugana n'ijuru. Muravyumva? Uyu munsi kuri uwo musozi niho hari antene akomeye yitumatumana kwa makuru donc y'igihugu cyose cya Israeli. Nkakujya mubona antene ya connect niki. Umviriza abantu b'Imana, natwe abantu b'Imana iyo dufukamye ku mpinga y'umusozi mu buryo bw'impwemu tuvugana n'ijuru. Tuvugana n'ijuru, ijuru rikatwumva. Ari Karumeli niho habereye kagahinyuza mwama mwumva. Ibyabaye murabizi kubw'umwanya sindabigarukako. Yezebeli Ahabu ratashe muhiraza gutanga raporo. Ati madamu uzi ibyabaye? Uzi ibyabaye? Wa mugabo w'itishubi bamwita ngo nakagabo kuko kari kagufi. Itishubi ni mu nzira uva Yudaya ugana Yopa, ni kwibarabara ni ukibona igisagara cy'Itishubi. Nabwiye ngo nubahita Itishubi. No hari nisenga batweretse Eliya yahora afukamamwe mu gusenga. Aho hantu hari intoboro zibiri muri iryo senga, baca baratubwira ngo hano Eliya yahora afukamika amavi. Nuko rero arambwira ati uzi n'amakuru. Kakagabo Eliya mwumbabarire n'umugabo sindamukengereye. Kakagabo kagufi k'ivyanwa k'Itishubi kakatsi vyoya karamanuye umuriro. Karamanuye umuriro. Baba tipe babayari vyanse yabahaye amasaha ngahe baravuga baravovota baranike bagura. Madamu vyanse. Arambwira no Sheri Ahabu mwami ivyo byaba ati reka ibara ryaguye. Ubu nitukivuga none abavugishwa bari ati reka ndaguha yandi makuru utaze. Terega nta makuru ufise. Ati reka bose yabamanukanye ku mugezi Kishoni, bose yabaciye imitwe. Nta numwe asigaye, nta numwe. Genderaho umugezi Kishoni uri kuratemba amaraso. Umugezi Kishoni rero uri munsi y'umusozi Karumeli. Nabwiye ngo nubu kwibarabara riji Galilaya. Haraheno ikiraro niho hari umugezi Kishoni, niho baturiye ibigirwamana kuva na kera. Yezebeli avyumvise rero aca atuma intumwa kuri Eliya. Atejo nkaya mango natakugira nkuko wagize bajye bavugishwa. Ati Imana zize bikibimuhanire. Eliya acarahunga aratemesha arahunga. Ingene vyakurikiranye murabizi. Reka rero mvuge rero igihe cyane aho ndaza kuhagaruka. Hari umuntu ro yitwa Ahabu w'Iyezereli. Iyezereli ni kiyaga kinini cyane gifatanye n'ikiyaya cy'Imegido, hahandi Yohana yerekwa hazobera ya ntambara ya Harmagedoni. Harmagedoni yitwa Harmagedoni kubera iki? Har nukuvuga umusozi mu Giheburayo. Harmagedoni umusozi w'Imegido, nico gituma hitwa Harmagedoni. Ico kiyaya cy'Iyezereli rero gifatanye n'ikiyaya cy'Imegido. Niho uyu Ahabu yaba umurima wiwe. Uwo murima wari hagiye Yezereli. Ahabu rero nawe yarafise icyo twokwita pare, ubundi yabi Samariya. Isamariya ni mu majyaruguru ya Isirayeli, ariko muri icyo kiyaya cy'Iyezereli aricyo kiyaya cy'Imegido
n'ahantu heza hari icyo twokwita paysage nziza, sinko no kivuga mu Kirundi, no kuvuga nk'imisozi. Ndiko ndazino niho naciye ahantu nariko ndumva gatiro, nca ndahagara aho hantu mbona imyonga, nca mbanza ndasinzira gatoyi, nca ndabandanya kubera ahantu hari akayaga, no kuvuga hari paysage nziza cyane gose. Aha buri arahakunda, burya bakuru barakunda ahantu heza. Aravuga ati by'ukuri yari yubatse ahiyezereri, ahubaka icyo twokwita nk'uyu munsi bunker. Bunker ni ahantu bahungira iyo abansi babateye, nabugingo n'ubu haracaye ibisigarira by'iyo ngoro ya Ahabu. Ariko murumva umugwa mukuru aho yaba urugo rwe rukuru rwari Samariya, aca yubaka aho hantu rero. Araharaba aravuga ati ibyo aha hantu ariko ndabona hari uruzabibu rwiza cyane go. Arabaza urwo ruzabibu Rwande, ati nubwo umugabo w'umuyuda asenga Imana atari Bayali yitwa Naboti. Aramuhamagara, Naboti, ibaze nk'ubu sega baguhamagaye, mbega wose bakwitaba? Abatipe baraho nibo banse kwitaba. Imana imbabarire. Aha baritaba ati sabwa nyakusabwa mwami naje. Atumviriza rero, ujya ruzabibu rwawe ndabona ni rwiza pe, ruramera, ndagomba kuhagira umurima w'imboga. Urabona twe turanwa gapotage, ndakunda gapotage cyane na jewe namuze haragakunda, barakansigariza iyo bakamuzaniye. Ego kandi Imana imuhezagire. Hari witwa Sironi n'ubu turi kumwe niwakunda kazana. Abakire rero barakunda gapotage, ariko je nubwo ndagakunda ndumukire muri Yesu. Murumva ko namanwa ko muze yasigarije. Nuko rero agapotage rero avuga ati ndagomba ko hari mu murima w'imboga, ndashire za epinal, ndagomba kuzana n'agapotage kavuye aho hantu. Nabo tarabyumva naho hantu ngo yari shambu y'abande, yari shambu y'abande. Aravuga ati nuhoraho ntakagire gute, nuhoraho ntakagire gute, ntakavyumve ko no guhishambu y'abasogokuruza. Aha barababara, ababa yarataha muhira ngo no kujya ntiyariye, ngo ageze no mu gitanda ngo yirabiye ku rusika. Yezebeli aramubaza ati sheri bite? Ati reka no kujya singa. Ati Ahabu yanyimye uruzabibu rw'abasekuruza, yambwiye ijambo rikomeye. Ambwira ati nawe si uganza abami, si uganza igihugu. Ati reka ubwo ruzabibu, ubwo iyo shambu ya Nahabu nzogira gute? Jewe Yezebeli nzogira gute? Ndazi ibyo nzokoresha, ndazi ibinyoma byanje, nzokoresha ireme ntanya. Iyo shambu nzogira gute? Umviriza shengero ry'Imana, iyo shambu yari iyo mu Bisirayeli, ariko uyu munsi ishambu y'Imana ntikiri muri Isirayeli. Hoya, Yesu amaze kuza mu isi, Abisirayeli bakamwanka, Abisirayeli bakamubamba. Imbere yuko bamubamba yaravuze kuri Yerusalemu, aravuga ati yewe Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweko, ni kangahe nashatse gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranye baswi bayo mu mababa, ntimwagira gute? Ntimwakunda. Voilà, raba none inzu yanyu yavuga idini ry'Abayuda, yavuga urusengero rw'i Yerusalemu, muyitanwa riki? Muyitanwa riki? Umva neza, urusengero rwose rutagiramwo Yesu, urusengero rutagiramwo agakiza niki? N'umusaka. N'umusaka, kuko hatahamwe iminyogoto, hatahamwe imbeba, hatahamwe ibitangurirwa n'ibindi, hatahamwe abadayimoni, hatahamwe ba Yezebeli. Yesu rero acarironkera urundi ruzabibu rwiza cyane, ishengero ry'Imana. Nimuraba ingene uruzabibu ngera rwiza, mbega uruzabibu ni rwiza, mbega uruzabibu ni rwiza. Ariko Naboti ararushaka, ariko Yezebeli ararushaka, kandi yararahiye ko ategeza kuruha Naboti, ko ategeza kuruha Ahabu. Naboti muragabe, Naboti muragabe, Naboti muragabe, Naboti muragabe. Yemwe abari mu rugo ruzabibu, abakozi bo mu ruzabibu muragabe. Yezebeli ariko ararondera, Yezebeli ariko ararondera. Dukwiye inkomezi, babitubwiye dukwiye kwambara inkomezi, kuko uruzabibu turimo Yezebeli ariko ararondera. Twasomye mu byahishuriwe Yohana ingene rya shengero ryari shengero ryo mu gihe cya nyuma,
ryari ishengero ryiza. Yesu ararishima ibikorwa, ishengero rikora ibikorwa, ishengero rifite ukwizera, ishengero ryubaka inzu nziza nk'iyi, ritunganya igikorane cyiza nk'iri. Mbega iri shengero sigiza abantu b'Imana. Imana ihezagira ababungere banyu n'abanyamugisha. Imana ibahe kurama nk'uko abandi bahe basabiye. Iryo shengero rero ngo ryari ryiza gitangaza. Ariko Yesu aravuga ati mfise icyo ngize gute, mfise icyo ngize gute, mfise icyo ngize gute. Ubwo ruzabibu rwari rwiza, iryo shengero ryari ryiza. Ariko Yesu aravuga ati mfise icyo nkugayako. Iki yuko ukundi rujya mugore nde Yezebeli. Umviriza shengero ry'Imana, uruzabibu nubwo ari rwiza, Yezebeli yamaze kurushikamwo, Yezebeli yamaze kurushikamwo, Yezebeli yamaze kurushikamwo. Nguyo Yezebeli atanguye kwigisha abantu ngo nibashakane, abagabo ngo nibarongorane n'abagabo, abagore barongorane n'abagabo. Ngwaho Yezebeli, ngwaho Yezebeli, ngwaho Yezebeli, ngwaho Yezebeli. Ngaho impwemu ya Yezebeli, ngaho impwemu ya Yezebeli mu ishengero, ngaho impwemu ya Yezebeli mu ishengero. Ngiyi impwemu ya Yezebeli arondera uruzabibu, nta kindi arondera uruzabibu, kuko nyenego agiye kuza kwimbura, agiye kujana abakozi, agiye gutahukana ishengero ryiwe. Nico gituma Yezebeli yahagurutse, nico gituma Yezebeli yahagurutse. Kandi ngo yiyitiki. Uvugishwa niki? Uvugishwa n'Imana, uvugishwa n'Imana. Azavuga Yesu, azavuga Yesu. Mugabo sha ab'impwemu turamupinga kuko turamubona yo kwiyorobeka yareka, turamubona. Uruzabibu ari rwiza. Turashimiye abakozi bo muri ruzabibu. Imana ihezagira abavyeyi bacu, Imana ihezagira abavyeyi bacu. Ingene twambara tukabegwa, ubu nitukira abantwara umogi, nitukira imboregwa. Oya, kare twararengana bakavuga ngo abasazi bararenganye, imbwa zirarenganye. Ariko ubu ndarengana bakavuga ati muchungaji na Peter, Pasteur ararenganye. Kubera iki? Kubera ndi muri ruzabibu, kubera ndi muri ruzabibu. Ndashima Imana ko ndi muri ruzabibu. Ushima Imana kuri muri ruzabibu, ushima Imana kuri muri ruzabibu. Ariko Yezebeli arushaka. Ngiyi impwemu ya Yezebeli. Reka dusome cendangiza ngaha mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkuko bwanditswe na Mariko. Umwanya urihuta cyane, reka cendangiza muri Mariko 6. Dusoma ry'amajambo. Yezebeli mwumva ingene yakurikiye Eliya, na bugingo n'ubu aracakurikirana urwo ruzabibu. Mariko 6 duhere hajya ku murongo kubera umwanya wihuta, ariko reka tuhasome turihuta. Ingene Herode yishe nde? Yohana umubatiza. Ngaha uyu Yohana umubatiza yarimo impwemu ya Eliya, kuko Eliya yaduganwe n'agashurushuru k'umuriro n'amafaransi y'umuriro. Turaza kubisoma kanya ntiradukundira. Dusome rero hajya ku murongo wa 21, ibindi muzovyisomera kugira tunyarutse. Maze umunsi uragera, uburyo buraboneka. Wari umunsi wo kwibutsa kuvuka kwa Herodi. Atumira abaganwa biwe n'abakuru b'abagabisha n'abasoda n'abafasoni b'i Galilaya ngo baza batereke. Umukobwa wa Herodiya nyene arinjira. Agira gute? Herode n'abashitsi biwe bagira gute? Baramushima. Umwami abwira uwo mukobwa ati nsaba icyo ugomba cyose. Ndagira gute? Aramurahira ati niyo cyo bigisate cy'igihugu. Ndagira gute? Ndakiguha. Niyo cyo bigisate cy'ubwami bwanje. Wa mukobwa ngo acarasohoka baza nyina ati nsaba iki? Aramwishura ati saba umutwe wa Yohana umubatizi. Acazaho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati ndagomba kumpa nonaha umutwe wa Yohana umubatizi. Kuki? Kumubere. Umviriza abantu b'Imana. Uyu Herodiya
yari umugore wa Filipo. Filipo ni muri ba bahungu ba Herode, yavukana n'uyu Herode yaganze ico gihe muri Isirayeli, baganzwa n'ubwami bw'abaroma, bwa bwami bwa kane. Herode rero niwe yaganze mu bw'Isirayeli, yari mwene wabo na Filipo. Acagomwa Filipo yatwara Galilaya, hacagomwa mwene wabo ariwe wuyu Herodiya. Acagira gute? Aramucikiza, acikiza umugore wa mwene wabo. Impwemu yande ya Yezebeli. Muri ico gihe Yohana aramubwira ati, yewe mwami Herode, nubwo uri umwami, ivyo wakoze niki? Nikizira. Muri uruzabibu rwacu hariho ibizira, hari ibizira abavyeyi batubujije, ivyo badusanzemwo baratubwiye ko ari bizira. None uyu munsi hariho abariko barabizirura. Impwemu ya Yezebeli iriko irabizirura. Aramubwira ati, nikizira. Ngo yari yatumiye ngo abaganwa, ngo baranwa barahorerwa. Mbega muri uruzabibu turaborerwa? Mbega muri turaniporeza? Niki shengero ry'Imana. Ikiboreza nikizira muri Pentecote. Bwira mugenzi wawe ngo nikizira. Nikizira, wewe uri kurabinwa, watewe n'impwemu ya Yezebeli. Uyo mukobwa rero ngo Herodiya ngo acagira akazikande Yohana. Herode yaramufasha aramufunga, ariko aravuga ati, uyu muntu jewe nuvugishwa n'Imana, sinogira gute? Sinomwica. Erega barazi ko muvugishwa n'Imana, abakozi b'Imana barazi ko muvugishwa n'Imana. Ngo mbere ngiyo bariko barabumva ngo birabanezera. Hari umukuru yatugendeye ejo bundi, hari umugambi w'amazi, uyu mwungere yantumye gukurikirana. Hanyuma ndagerageza, abakuru baraza, bamaze kuza, uwarabarongoye yari umudeje akomeye cyane, umudokiteri. Abonye Mutama aramubaza ingene ishengero ryatanguye niki. Ariyumviye ati, Mutama, none ibi byose niwe washitse ari inzu y'ivyatsi? Atego kwera. Mu nyuma yarambajije ati, none ujye mwungere wanyu yizehe? Burya bwenge bwose yabukuye he? Ngo murahiriwe mwamana n'umuntu nk'ujya kabisa. Ngo murahiriwe. Nguko nzoca ingozi, ngo zoza ndaza kumuramutsa kabisa. Mutama ujya muntu n'uyu munsi arabashima. Kubera iki? Ubwenge bw'Imana. Si ubwenge bw'amashure burongora ishengero. Uruzabibu kuba rushitse ngaha, si za licence, si za doctorat. Non. Les docteurs qui sont là, les licences, c'est pas la licence. Muriko muravyumva? Si za doctorat, non. C'est pas la philosophie, I tell you. Non. Ariko n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Nico twize ku birenge by'aba bavyeyi bacu. Amubona dutigita n'ubwo bushobozi nta kindi. Herodiya rero, Herode amaze gutinya kwica Yohana uvugishwa n'Imana, ariko Herodiya ariwe Yezebeli amugirira inzigo. Ngaho Herode agira umunsi mukuru ngo wo kuvuka, ngo anniversaire. Ubu n'uyu munsi babigize umugenzo ngo anniversaire. Erega bijya sivyo. Ujye n'umunsi waziye mu isi, we wari uriho kuva kera n'isitararemwa. Umunsi anniversaire yawe yo kuvuka n'igihe ufuka mukihana, kuko niho wavutse ubwa kabiri. Uri kuravyumva muntu w'Imana, niryo vuka rigufitiye ikimazi. Herode rero ngo ari nahaze umunsi wo kuvuka. Umwana w'icaha ngo yarinjiye, aravyinye, impuzu arataye, aravyinye. Ngiyo ya mpwemu ya Yezebeli, iyo nyinari sinzi ivyo yari karafuruguta nyina hariya, aravyinye. Herode ngo n'abatumire biwe ngo baragira gute? Ngo baramushima. Herode ahinze igiturire ati, mukobwa wanje uratamvye kabisa, uratamvye, heba wikiza n'impuzu. Ico usaba cose ndagira gute? Ndakiguha. Ngo niyo co bigisate c'ubwami bwanje, ndagira gute? Erega yaraborewe, ubwami yarabuganza. Ubwami ko bwari ubwa Kaisari ari Roma, yari yamushizeho gusa. Ngo mugabo niyo co bigisate c'ubwami bwanje ndakiguha.
kagakobwa kariyumvira ati mbebasha nsabe iki, nsabe kuba princesse, nsabe kuba ntumbaze umuganwakazi wa hariya, mbega nsabe iki? Aravuga ati reka nje guhanuza mama, reka nje guhanuza nde mama Yezebeli reka nje kubaza Yezebeli. Ingorane yawe muri iki gihe cya nyuma bariko babaza Yezebeli, bariko babaza Yezebeli. Mbega hari icyo twaburanye abavyeyi bantu b'Imana? Iyi myaka baturongoye hari icyo twababuranye? Hari icyo twababuranye? Kubera iki muja kubaza Yezebeli? Kubera iki muja kubaza Yezebeli? Guma ku birenge by'abo bavyeyi ntaco muzobura. Aragenda kwa nyina. Ima mu gihe burayo mama avuga ati ima hamelehi nashbari natenli mas avakesh. Umwami anyemereye yuko amica ari cyo cyose ndamusaba. Acara mubaza mavakesh nsabiki, nsabiki. Wewe wumva wose abiki? Mama reka dusabe province y'Galilaya. Wa mwana w'ishirukanye utazi ubwenge, wibaza ko worohewe muri runo rugo? Genda usaba umutwe wa Yohana umubatizi. Genda usaba umutwe wa Yohana umubatizi. Ya mpwemu ya Yezebeli naramuhushije igihe yica bakamenye kera, none ubu ndamuronsa uburyo. Genda usaba umutwe wa Yohana umubatizi, niho tuzoba dushikiriye gwa ruzabibu, niho tuzoba dushikiriye ivyo tugomba, niho tuzoshinga imizi muri runo rugo. Mwana aravuga ati mama umutwe umukozi w'Imana umuvuga genda usaba uko nyene wakitaziwe. Mwana aravuga ati mama reka basabe buruse yo kuja kwiga hanze. Genda usaba umutwe wa Yohana umubatizi. Aziriki uruzabibu. Kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umukobwa ngo yaraje baramuhaye mikro, l'auditoire yose yarindiriye kumva icyo umwana yatavye neza. Agira gute asaba umwami. Le kamera zari imbere yiwe nk'uku. Uwararongo yaramuhereza mikro, tugira twumve icyo umwami asaba. Umwana wa Yezebeli, umwana yavutse ku bw'icyaha, baramuha mikro. Hamele mwami ndagushimiye kumpaye ubasha bwo gusaba icyo ngomba cyose, kandi wandahiye urakima. Niko mbega umwami ati nakurahiye. Abantu bose bararindirira kumva icyo umukobwa asaba. Ndagomba ubunyene unzanire. Abantu bari barindiye bibaza ngo ni inzahabu ni iki. Ndagomba ubunyene unzanire kumubehe, kandi ntumbwire ngo uzompejo. No, now ubunyene. Mbega uravye kumpa ubunyene cyo ndagusaba ndakiguha mukobwa wanje, nawe ntazi hariya ko hari Yezebeli. Ndagomba umutwe wuvugishwa n'Imana Yohana umubatizi ngaha kumubehe. Iyumvira abantu bari ngaho, iyumvira abantu bari ngaho. Icyo ni cyasabye. Yega n'umwami yaratangaye. Umviriza shengero ry'Imana. Uyu munsi mpwemu ya Yezebeli yaturoze ikiraroga abana bavukiye muri ruzabibu. Mwagwarukamwe ngaho Yezebeli ariko arabarondera umuvumo. Umutwe w'umuvyeyi wawe yakwigishije kwambara neza, yakubwiye ubutumwa bwiza, yakubohoye abadayimoni. Harageze kusaba umutwe wiwe. Yewe mwagwarukamwe, reka ndababwire uye n'umuvumo.
shengero ryo mu kagari, abanyagashikanwa bari hano, abanyakigozi bari hano, abose mwese muri hano. Uwo ni umuvumo, uwo ni umuvumo. Iyo ni mpwemu ya Yezebeli. Dusabe imitwe y'ababyeyi bacu, dusabe imitwe y'ababyeyi bacu, ngo nuko bariko baravuga ukuri, ngo nuko bariko baravuga ukuri. Umviriza ndakubwire, nawe nyene uzoraba iyi video. I tell you, ntusabe umutwe w'umuvyeyi wawe, ntusabe umutwe w'umuvyeyi wawe, ntusabe umutwe w'umuvyeyi wawe. Oya, uwo ni umuvumo. Nawe uzokumva ubutumwa haba kuri radio, haba kuri televiziyo, ntuzusabe umutwe w'umuvyeyi wawe. Nta bandi bavyeyi dufise, nta bandi bavyeyi dufise. Aba badusumbira n'abavyeyi batuvyaye mu buryo bw'amaraso. Mbega murabizi, nitwapfuye tukaja mu muriro, basogokuruza hari ubutumwa bari bafise, nibapfuye bafira mu badayimoni, nitwaye tubashwe n'abadayimoni tubafise. Aba badusumbira abavyeyi bo mu maraso kure. Uruzabibu nguru rwarabaruhije, rwarabaruhije, rugezeho ruryoha, rugezeho rugomba gusoromwa. Ahabu ngaho ariko aragwifuza. Mbega akiri mwishinge ko batahifuza, tutaraza ko batahifuza. Umviriza shengero ry'Imana, twimire kuri iyi mpwemu ya Yezebeli, twimire kuri iyi mpwemu ya Yezebeli. Vyoroha biguma, vyoroha biguma. Aba bavyeyi nkuko babivuze, bazogenda igihe kigeze, bazogenda igihe kigeze, bazogenda igihe kigeze. Nta numwe abafise ku bubasha, ariko nagira ndabaremeshe bavyeyi, mwaravyaye, mwaravyaye. Uru ruzabibu ishengero rikibaye mwisi, tuzoruzigama, tuzoruzigama. Ivyo mwatwigishije tuzobizigama, ivyo mwatwonkeje nibizima. Nico gituma nubu tuguma twonka amabere yanyu, kandi tuzoguma turonka. Nivyo bizodufasha. Worozi ko amabere ya nyoko aho yakugejeje ngaha, amabere y'abo bavyeyi niyo azodushikana mu bwami bwo mwijuru, niyo azodushikana mu bwami bwo mwijuru. None ko tudakwiye gusaba imitwe y'abo bavyeyi, mbega dusabiki, 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 dusabiki. Umviriza sindinda gusoma, usomye hajya mu bami ba kabiri igice cya kabiri hajya ku murongo w'9, turabona igihe Eliya amaze kurangiza ibikorwa, asize Yezebeli. Ega Yezebeli tuzomusiga, Yezebeli tuzomusiga, ntazomenya n'ingene twagiye. No 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 no. Asigara abantu ya Elisa, aramubwira ati nsaba ikigomba ntaragira gute, nsaba ikigomba ntaragira gute, ntaratandukanwa nawe. Elisa yasavye iki? Yasavye iki? Yasavye iki? Yasavye iki? Yasavye imigabane ibiri y'impwemu ya Eliya. Ngo dusabe imigabane y'impwemu z'aba batama abantu b'Imana, ngo dusabe imigabane y'impwemu z'aba batama. Ntaco tuzokora na kimwe tutubakiye kwitanguro ry'aba batama, nta na kimwe tuzoshobora. Ngo dusabe uyu mugabane w'impwemu w'abatama, ngo dusabe umutamana w'abatama. Shengero ry'Imana, bangahe bumva bose abo iyo migabane? Haguruka, nimuhaguruke, haguruka mwese, haguruka, haguruka. Dusabe imigabane y'impwemu y'aba batama kugira ngo dushobore guhangana n'impwemu ya Yezebeli, n'impwemu ya Yezebeli. Tugwanya abari muri twebwe bigishwe na Yezebeli. Nimuhaguruke dusabe iyo mitamana, dusabe iyo migabane y'impwemu biri. Reka dusabe umuvyeyi wacu bigashikanwa, ashike ngaha. Muvyeyi, ngo dusabire imigabane, nta kindi dukwiye muri kino gihe cya nyuma. Turonke imitamana yanyu, turonke imigabane y'impwemu, nta kindi cyo tubashije gutsinda Yezebeli. Turagushima Kristo Yesu, umwana w'Imana wuzuye imbabazi. Turi hano kubw'ubuntu bwawe, ni kubw'ijambo ryawe, ni kubwa mpwemu wawe yera, ni kubwa zangabire, ni kubwa masezerano yawe Yesu. Wagize kujyana ubutumwa mu mahanga yose. Nzoba ndi kumwe namwe,
warakoze Mana kuduhezagira, warakoze Mana kuduha umugisha, warakoze Mana kubana natwe, waratuziganya mu ngendo zikomeye, mu bibazo bikomeye, mu migumuko, mu biteye ubwoba, wari kumwe natwe. N'isenyo ryawe Yesu ryavutse rihezagire rero, rikurane wa mutima, rigwanye Zezereri, rigwanye amashetani, riciye bugufi, uryuzuze mpwemu yera, uryuzuze agakiza, uryuzuze amahoro, uryuzuze ingabire, rigende rikura, ryizera neza n'ingenzwa n'ububasha bw'umwijima. Ibisigaye byose uzoberanye uko ugomba. Urakoze ku ijambo ryawe, urakoze kuduhezagiye, hezagira ishengo ryose ryumva amahoro mu izina rya Yesu, amen. Ntutinyere kagucobogora, ntahinduka aragukunda, wizere gusa ntuzogere icobora, ufise Yesu akeniki